Ndashaka kudiraga muri afise umugore. Ketse ari wankurikiye. Ndashaka kugenda n'umugabo w'umuntu. Oya. What? Umugabo w'umuntu ntarakudraga. Baramaze ndi benshi bahora badiraga no kudiraga. None ndacha ndose ko asabwo. Utsiruziki Stacy. Amavuta y'ibisusu naho nyene. Amavuta y'iki? Y'ibisusu. Ushaka rero papa w'umwana wanje. Azaga afite amba kwera zo baby face wallahi. Baby face. Agora kasura kagiye. Ndazi ko baba bakurikirana ari benshi. Ndaki ash uzo kuvuga ati njewe nda. Uzashorondera bere mukorana kigani ubivuge canke unza akunyereye. Yo kumurondera. Umutima mwiza. Uzonshorera none. Taguchore. Azaza kugivya gusa. Mwana bifese mugana muravyaragura nko kumenga bakwaga mu bagidari nazoza kugidari nawe. None si undo nataka basi. Umwana amatanga ngidari. Umwana gute bimeze gute umuntu agendana n'abagabo batatu gute umuntu akwiye kugendana n'abagabo bangaye Stacy mbwira ati batatu c'est bien nabane ariko ndibaze gira cya gihe girana nawe rero n'urukundo gusa muri no misi si kudanganye naho umuntu naho benisho korera iki umwana w'umuhungu anapasha ategeza gusa anapashwa arakuba wori wo munzu arakubaha wo kora mukundana arakubaha kora mufitane project kanaka lakini lazima mchiti uje udada wa mawenjeza hajana ne vipi kandi uri fier nawe kandi kumukunda arambye ati abagabo kuntu tumeze n'abahungu bose naho umugore yobasa gute lazima tuchiti ni ngombwa umutima umva dutegerezwa kumvaha naha niyo genre niyo plaisir yacu ataha uri umugore agataha atarara hanze shimirimana kuko abantu babona indwi heze agataha atarara hanze asigarashi yashaka ko urishaka ko muganira akakwitaba mukavugana bikaba biheze ndugu yangu achana naye usiete kusema umfuatilie eti baby nini eti simu yako inajaa nini muache hari gikomere kibabaza ndugumara kubwiye ati numvurushe uzocugenda wamubwiye ati ngo yo baby ngo bikini bikakata ubwiye ati numvurushe genda urumva bisigura yuko ntabyo ari karaheba nta nabyo zoheba nta nibyo ari kayitegura guheba. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor, this is Step Media channel. Progress for this industry of Buja Flavor. Chakina mkoro chama kibazanisha mu industry of Buja Flavor. Nkuko tunatubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusura dukingurikira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndabakunda cyane kandi big up sana kwamaze kugira subscribe kuba teregera naho bashinda babwire ko mugira subscribe hama tuje mu rwa rutonde rwa TV online ariko abikora neza cyane ako vyitwaramo neza cyane ndi kumwe n'umuntu wanje wa kera kandi kera vram bali sana. Vraiment, je kwanza naanza kumubwira ati kwanza Stacy sorry kwanza nipecheze kwanza nanikaya sana Stacy bite sawa yazere umenga uraryohewe cyane Stacy nukura monyo shikura monyo yazere za Stacy akuri miss ufuna potiria wapi wewe hapa hapa mubikire ibikinye dirukana kera peti yangu amahera yakubanye menshi jewe none wewe jewe mumwira ngo amahera yambanye menshi uhure na Alvin ngo amahera yamubanye menshi none Krista amahera yamubanye menshi yes amahera mubanyuka Krista rimwe Krista uranyuka bataduteranye Davina ujya nabo bari busy n'umugabo wawe ukora uploading ibyo uploading jenda kubwiza ukuri abantu ngaho basigira bigira busy ndabazi bandererwe wa mbere Alvin Alvin turavugana CK ule wako tena omoteo shugala Benon bien kwa Juxi naona shugala tu Joma lake so ibo wako acha kunambia merci hama isisema kuri misile fresh birazanite sisiri mu wikiste na kim nana kimuri kurakora haretse kuba ndakora nuko tugize imisi dupanga amagahunda ukambwira ukanze kiyumvira ngo urumva Beni ngo we ngo ariko ari wewe ndashobora kuyumvira umwanya wongo ndabeshe wongo umwanya nawe uguhaye
ahubwo nawe usiga uri busy. Stacy kweke nikora mu biganiro ga Stacy ni busy sana, si unafanya ma emission tena kama zamani. Namahora namwe mwebwe namwe haravuye muri budget. None wari gukora na budget yonyene. Ko ariyo narimenye. Ahubwo je nakora ugenda werekana numwe hasigaye Stacy. Oya bajyaye nawe baguhamagaye ugenda gukorayo. Ugenda gukora ngaha ugenda gukora niko ari famille. Ni famille vraiment. Vraiment je ni bamamagara nzobita bakabisa. N'umuryango vraiment kandi ahantu hakureze nushaka kuhaheba sije none. Hajya haramvumishije kamene. Mujisho. Nikora kuntu twakwimvira tugasubira kandi tugakora umuti gaste. Nuko abantu barasenze batamu kwikundira. Umutsi fuko mumwicarika ko ndabenisha mukamuhanura agasubira kundera agasubira ku umva nataye indero. Umva nataye indero. Ijafna ikirundi kirananiza ubwo gusubira ku rutonde. Ku rutonde ku mwanya mwiza. Ukamenya ati umuraguhaye program ukoreye ku kizungu. Para umukora nkanya. None Stacy nanda kubaza. Wewe wibaza ko ari ibiganiro bingahe vya mukama ati mu vyapfuye ariko wowe wacerewe. Mimi. Ubwa mbere. Rambese je naguita. Ari kintu kimbabaza vura mukama ati muje rambabaza. Ikubabaza kubera kuntu yapfuye. Rega ntikibaho. Izozoka. Yarazoka. Ubusha biragoye Shalvin yarateye imbere we yarageze ku. No rega gutera imbere nibiki. Aha abantu benshi ngabase nkuko wahora ukorana na budget ucurava na budget tuza kwikorera wa no tusubira inyuma ngo nikora bavanye na budget. No ubwo muri kujyanye kujya bakudugije kiretse wenyine wimanuwe natwebwe rero ntisigura ko twavanye na Alvin Jotmanoka. Ifuko tukiyumvira basi na muropozi urana ko yaheze tutasuye gukina ko mundi twaye kwibandanya kuri abantu bari babanze kudukunda ariko Alvin numva ko acaze mu vyiwiwe rero nakibuza ko je gukora abakinyoma bansaba ko dusura gukina kandi amabise bajewe uko babona ko Alvin ari busy nta kibuza rero ko tuzoso kubazana ibimeze nka muropozi none ikibazo cyanibaza je ndafise kino yanje Alvin afise gwiwe Bella afise gwiwe presque la majorité la plupart yaba entourage yawe bose bafise amacino yabo kuri ko tugira yiwawe Stacy je ndafise kino yanje iwawe nese kino yanje Stacy Dakwine Stacy Dakwine yo ni muziki no ndashaka kwishyira ko ico shaka cyose ngo muziki jewe na subscribers benshi subscribers benshi je na utondi hamafu ariko cyo murazonsaba njogikora cyo gikora kandi cyo kinaye maze muko twabivuganye ico kintu twari twarakivuganye ntinumva kudashaka gushira ikintu cawe kwicano yanje tuzokina no musikije kuri kanaka na musikije kuri kanaka ariko twese dukine hamwe nkuko abantu babishaka nuko wari wagize kuri Alvin naba Krista kuri Krista sinavuga byinshi kuri Krista BS TV show ije vuba ariko nawe ndi sure neza BS TV show ni BS TV show ngira subscribe baze kugira subscribers benshi kandi kwa vyiskoramo neza cyane guys ni ikibazo nce nifuza kubaza Stacy je ndifuza gukorana na Stacy kuko abantu benshi je bakumbaza bakambaza ati beni gute muhamati mu byahereye bigeze bigute muzo se kuja kubaza ben muzoze mundondere kuyenyera mama mundondera muze mubaze jewe ben ntajavuga ntajavuga je mandabishura bashi mandabwira ko Stacy ari busy na Alvin ari busy wapi je sindi busy ben none nivyashika tukaja kurondera Alvin akaba occupé tuzobona plasanante CK Bodo shaka umuntu avurugana nka Alvin CK Mugabo atansiyo sike yanywe moja akabeshu kameze neza we naona mtobelea ngo arabijoye beke oya na jensa zo nkundi fana barabizi na sike nu usanzwe ukundi fana rero beshigira ari akantu rerakorako ntaco kajya naco tuzokamuha nta kibazo bishobotse gasanga ariko kamuha morale abafana muzinze muraraba muze muranuka akantu ka sike kugira morale tubahe Kigali vibes guys jene nfufise proposition kuzokoma nkorana biganiro byinshi na Stacy sinzi ko Stacy yonyemere inshallah ananigara kwa kiamu inshallah nani ndakubwire gute ndakubwire ati yego nchapfa nishakuwa biajati kwa biajati kwa Kiswahili kizuri cha Kiislamu naitwaje Salma Salma mke wa nani Salma mke wa nani Salma mtoto wa nani Salma mtoto wa Salma Salma bibi yake ya Salma Ningora guys Stacy Jacob Ganje ndo kwetu mzalefo sigani Uswazi ndo kwetu Uswazi ndio wapi si ni Buyenzi ni kwetu kwenu
Guys, je kubwanje Stacy je twarukana kera cyane vraiment kandi hezi ikintu cyameze ashika kuri 6 Stacy mbere umwaka mastati tunaona narigeze kubona ambwira ko ugomba kurana na Krista son jeni byankundira so ndashaka kugenda nyene mu Rwanda ntakorana na sister wawe yego ngenje namudugije nabyanye twumva kandi urakunda kuvuga Krista mwarakunda gushwana gose wewe Evani mbandango nabyanye twumve nidura mudugije foko nguma ndi hafi ni grazie karakuze ariko nanje ndi mama wo mu mwuka asa ni grazie yayi unanabyo ngo ni mbanda yako wondo uri mukuru abona ndari kukura bwana minje ni mukuru abona wondo uri mukuru katu byoroshe Isi zatwigisha byinshi arabizi so ya gusa kampapa mpiga kumukora yarajevye ucutwara umugabo tujya gusa arabizi ni sister wanje ariko nari sister wanje nje namugize gute ndamudugije ni wamusabye akazi muri Bojahit man no ego yarabyifuje Krista kwana cyambera akunda gukina film yarakunda gukina film ko nibyanamworohera cyane kugimbera ya kamera wenyine arabizi yego yaje kurira imbere yanjye gusubira iryohera inge gasigaye kacangamutse sana kandi biraryoshe cyane kubona umuntu wigishije ikintu kandi ukabona ko arakora agikora kandi agikora urumva Krista sinamwigishije ngo ndamwigisha gukora gutya gusa donc namuhaye courage uko hari igihe ego kurinda uko hari igihe n'umuntu nije namutwanje namuhaye kuguru kumwe ati tugende turagenda baramushima aratangura gukora muri Bojahit ariko umva n'umuntu bitamworoheye guhura na ziga arabijya bintu kujya ziga changamoto duhura nazo ugasanga umuntu agutuse muri commentaire kujya kuntu yavuga ikinyarwanda ugasanga na mukazi byaramugora ugasanga ikiganiro kimugende gutya ku bakolege bari kumwe ugasanga karaje nyine ugati wapi mina heba ariko nkakabya ati komeza ngaho nyene bizokunda ariko urabona hageze unyera ndusha n'abasani kubamenye ntabone juwazi na ndo musaidia changamoto kweli probleme sana sasa mbona ukuri kutubandanya none nawe wese aya kubandanya benisho ndega twese ntubandanya ngo kubera ngo bambe tureka gukora benda kubazi ni bangahe bakobwa ngaha baririmba ngo ubunyi bakirimba tumva ati cyo ubunyi sigambara ko baririmba bakaza bakabayiti bacha banagendeye anakuwa hiti anakwepa na wewe muziki ulikuwa hiti ukakwepa sio kusema kukwepa banamke sisi yani nikamvugisha abakobwa sinzi ngane bivuga abakobwa zumva tumaze kuronka 6 tureke na 6 kumenyekana tureke nibyo donc ijyane bujyanye no saba n'abantu kuguma mutu supportinga birenze gose biratuma bitwonona muronka mwaye nyinshi cyane ubundi abantu nk'abantu nk'ubunyi bariko bararimba ko usanga bariko baravuga ngo sinkunda kuvuga amazina usanga ngo ujyungukana ngo ubunyi aravyishe no wahari uzobukura mwonona mu mutwe musifie akini usifie urabahugeze kabisa kuko ejo uzosanga bihebye kandi natwe nyene tubiheba ngo nukora tubishaka aho biratera ubunebwe nko njewe ndakuvugishije ukuri kuririmba siko ndabizi indirimba ndazifise najya narakoze clip ariko nuburananiyo gusohoka kubera kimvuga ati naho nzosohoka go hose sibona ni yuwa itatoka tu bataseba honesty kandi views zoja kabisa numva biraturemaza n'uburyo baburimo n'uburyo baburimo tukasanga twabuze uburyo ariko niri kukuntu umubwira umuntu kana azi umuntu umubwiye ko aberewe cyane urasa kumubwira ijya nyuma umaze kumubwira nk'icyo 10 ijya 10 ukamubwira ngo arabere baraca gutuka mutitanga gutuka acha kubwira ati umbe rero iyi muzi niyo wanguriye uretse be yayi cyo urazi itabizana nabi ikindi cyuka kitari cyiza guys umva biri muri ivyo Stacy kumbure nawe nyene vyatumye ataboneka cyane mu muziki urumva baramushigikiye cyane gushika aho cyarabiheba no ndabivuze uko sikuvuga ngo yarashigikiye cyane sinanse udushigikiye ndi ana nje hano nicaye ariko ndabibona ibintu biko biripasa ndabona biko bipasa ndabona abana benshi bashaka kinana rezo sociaux ariko bakayikinisha nabi jewe sinakoze sinavuga ibintu nyene nkavuga ibintu wari umusore bwabone nje ngo ndagiye gufungwa canke hehe rero dukoresha amanzi hari umuntu ashobora gusifira ukaja mwibara ukamumbura amenyekanye ukaja kuri televiziyo ukavuga nibirenze ugasanga uguye mu mporero rero tumenye gukinisha imbuga ngukarabumenyi tumenye kubikinisha neza ubwo sizosanga urengeje bizokugora probleme sana tera conseil abure iyo na malize
Yes, je ni kibazo ncanifuza kubaza Stacy, ni kibazo tugize gukorana, ni kibazo nakunze kumubaza mu biganiro byanje. Presque byose ico kibazo carakunda kugaruka. Ni kibazo cyatera question mark abantu. Ati Stacy, gute bimeze gute? Umuntu agendana n'abagabo batatu gute? Umuntu akwiye kugendana n'abagabo bangahe? Stacy shambwira ati batatu c'est bien. Nabane aransigurira impamvu ziwe, ariko right now Stacy turasuye guhura, mbega mindset yiwe iracari yindi nyene, mbega byaca ya nsiguro yabiha birasheruka ko niko tubona yuko ho ubuhoho n'ama mariage menshi tusiye tubona Stacy ni mtu anambebesha mimba mtu bagaca baoblige gutwarana, urumva mbega inyakwa ni rele projet kugira zose twara babandi acha twarana wa undi yifuza kurumva yuko ni ibintu byaba byashite mu nzira itari nziza. Jewe sinshaka kuvuga kwijya yego nabivuze, ariko ndibazagira cya gihe hari impamvu sinzi girana nawe n'urukundo gusa muri no misi si kudanganye imbe nishuje naho ramvugisha ukuri just faking ego just faking ubuzima nk'abandi no ndakubwiza ukuri girana nawe n'urukundo, ariko uko nandi mu rukundo sasa tera wana ihoro y'abapenzi wana unalewa uzi yumaze kugira mu ngani y'urukundo unakwagara sura mbaya, acha kurambia vibes ya mapenzi wese rero utuza ngawe umva rero ubu reka ubu rero nari maze kwinjira muri serious y'urukundo real love true love ndibaza tudashitse kushira public cyane mu bantu urabizi bazi ko nigeze point entrer sawa okay gusa rero aho shatse kuvuga uwumva yumve kujya kunubona narabivuze nkavuga ngo umuntu ategeza kugira abagore batatu kandi abagore bakihangana tubireke rero umugabo nategeza kugira abagore batatu kama sio muislamu wetu uko na wake zidi ya waine mundi umuntu asanzwe mu Kristo mu chrétien nibikunda kiretse iyo umugabo agiye gucitinga umugabo lazima acite ico kintu cyo nakibenye muri serious nari ndimwo narabimenye lazima abona acite, ni ngombwa umugabo aguca inyuma naho reka sintume basi oya naho umuntu naho benisho korera iki umwana w'umuhungu ategeza gusa anapashwa arakuba wori wo munzu arakubaha wo kora mukundana arakubaha kora mufitane projet kanaka lakini lazima mchiti ni ngomba icyo ndayifise y'umutipa araho yigeze yarakunda n'umukobwa wiwe ari kuri profile ari kuri paper ari hehe umwanya wose anduvuga sinasha kumunyegeza lakini lazima achiti ari kumwe n'umukobwa wundi amuvange. Sasa abahungu narabajije umutipa araho ndamaze ati kubera iki abahungu mukunda kuba abahungu en fait umutipa yageze kuna histoire ari fier avuga ati ndafise abana babiri twavyaranye n'umudada bikini biki ndambwiye ati okay sawa wori ino nakana Mr Champagne yaje kuvuga ka abagabo bazino gasanga afise abandi bagore n'aba diaspora ndambwiye ati wori ino vacancier oya nawati wori ino none ko kuri ino kavuga ko mukunda umugore wawe kandi ushya nawe bikini biki buke budada wama wenjeza hajya nane vipi kandi uri fier nawe kandi kumukunda arambye ati abagabo kuntu tumeze n'abahungu bose naho umugore yobasa gute lazima tucite ni ngombwa umutima umva dutegerezwa kumva naha niyo genre niyo plaisir yacu kakutubeshira ariko Stacy niko uwo mugabo yavuze uko mu tipe twaho turavugana bivuze, ariko je nibaza ko biva ku ngeso y'umuntu Stacy singeso ego nabadacitse simvuze ko bose bacitinga ariko uzara abantu bose base bara bose baki bose baracitinga la plupart ya benshi baracitinga. Sasa jecho simva ndahinduza navuze bwa mbere icyo uvuze ati rero mvuze ataha uri umugore agataha atarara hanze shimira Imana kuko abantu babona indwi heze agataha atarara hanze asigarashi yashaka ko urishaka ko muganira akakwitaba mukavugana bikaba biheze ndugu yangu achana naye
usiete kusema umfuatilie eti baby nini eti simu yako inajaa nini, muache. Na mudashaka nawe kugenda pudiba muache. Kuko harundi umuntu ati hari gikomere kibabaza ndugumara kubwiye ati ni umburushe uzocugenda. Wamubwiye ati ngo yo baby ngo bikini bikakata ubwiye ati numburushe genda. Numva bisigura yuko nta byari karaheba, nta nabyo zoheba, nta nibyo akayitegura guheba. Rero ngaho wonye uriya ariko nizere Stesi kurundi ruhande none biba byatewe n'iki Stesi? Biba byatewe n'iki? Niko basanzwe bameze n'ingeso, tuvuge ko ari ingeso y'umuntu. Je navuga ati ni nkakubye nyuma. Canke nimwebwe abakobwa mutagira abagabo baprovoka. Gusa nka Stesi ko uri single ubuzi kujya mugabo batumvikana n'umugore wiwe ukamubera igitsitaza. Oya. Sikubera sico prem. Aho nyewe ugiye guhohotera umukobwa w'abandi. Ugiye guhohotera umukobwa w'abandi ngo nikubera ngo batumvikana n'umugabo ngo wamenye ko afite umugore ngo ko yaje kurondera ngo ucumwanka ibikini biki. Ibyo hano d'abord nubiraba. Je ndikonza muri gapare y'abagore baba bafite abagabo babo mu nzu cyangwa ufise umutibe mukundana. Mvuga je kuvuga kuri yo kote na jewe. Kote y'abadada. Kote y'umugabo afise umugore mu nzu, wewe nka Stesi kwera umaze kumva yuko afite ico kibazo ugacugira. Kote y'abadada. Kote y'abadada je sinumva yuko bigize. Simba ko byotera ikintu kigwana kibazo nta kibazo bagiteye. Nanagaga cyo baje kumurondera. Sasa kuvuga Stesi nkuko unye wewe ni nka Stesi unaona mwanamume mwenye iko na mume wake iko na mke wake ndani araje kukurondera canke wewe dufate naho n'abarundi mukobwa agaca mubera igitsitaza umugabo kubera amaze kumva yuko umugabo atumvikana n'umugore wiwe gatanga kumusudiza kumwereka yuko vyoroshe kuko abakobwa babigira ivyo nye Stesi nine ndabazi ninde waje gutanga urundi sumutipe saje kurondera urazi ko ari abakobwa badraga Stesi umukobwa akadraga umuhungu aba yamukunze kandi abafise umugabo abafise umugore afise umugore agakunda umugabo w'abandi nkagenda kumudraga nzi ko afise umugore ewe just shock kudraga mu afise umugore ketse ro wankurikiye kandi nibyo mbashaka ndi kufatirana nani ariko biramaze gushika kuri jewe no unashobora kugenda n'umugabo w'umuntu oya what sikikwambie usinifate ndakoresha kibazo imana ihagaze ngaho kirakuraba kuri no mwanya Mungu tuangaliliane tangana ngo turaraba ndagina n'umugabo w'umuntu nturadraga umugabo w'umuntu sina umugabo w'umuntu ndamudrage oya basi umugabo w'umuntu ntarakudraga baramaze ndi benshi bahora badraga no kudraga none ndacha ndaza ko Stesi bose ugendana nabo utazi divorce ugendana nabo utazi ko bafite abagore gusa mwige ko nyene kaba mugabo ataha atararahanze aga nivyo benisho atararahanze abakuru ubutike nabwo bukiri butoya uzi ko neza kagucitinga ataba muko muragira wonyene uri umukobwa urabibona urabibona ati uyu nyene ntaho tuko turaje nabwitwebwe nyonga atako jende sasa problema sasa turaga utipo kama sisi tuko romantiki sana njoo mara watokaje wanawake na mumubamiza reza njoo mara watokaje hambe na sheri wakajida njewe uko nyene ukamubona yeye ndo sawa poa tunafika pamoja anakuwa mpole ambia baby yanasemaje baby ambia urabizi watebs ya mind tiera yose yabonye beje dura kapitali sike mweye sasa mwache tabia lakini urundi ruhande je mubona niyumvira nk'aba bakobwa usanga baja gusudiza abagabo babandi babara bana fise iyo ngeso anakwandoka tabia kake Stesi mwaba mukobwa usanga anaenda mukabari akigurira byose kugira ngo atege abagabo babandi usanga umuntu afite amafaranga none bajya numva ko bariko barashakisha sinumvise ka demo bamukoresha kabita gute mbe abantu ba service shauka mwana abantu ba service ngo service bariko baragira ngo ni service bariko baragira sije nabivuze yes ni ikibazo cyanifuza kwa ati mbega inakuwa ni tabia ya mtu sasa bari ngeso yiwe
kuba yaja kumurondera aja kurondera agatsitaje akatsitaza abantu yeah bajya n'akazi be je navuga ko ryari akazi kabo bajya n'akazi kiwabo urumva yuko abazimamvu bariko arabikora kandi numva ko nabo bahejeje nyakazi kawo cyabiherera basanga baja kumurondera kandi ntibaja mu rukundo umva barakazi kabo babahejeje none ivyo bintu baja gukora bitari mu rukundo ntibona bihebe gastesi babirenga ko babizi babahaye pride danga umva ko yaheba ni habibi come to Dubai ni kazi habibi come to Dubai mugana bavuza champagne none wewe warabugiyemo burya butumire gastesi habibi come to Dubai utaweza kweli ndugu yangu maisha takwa amenishinda naho nzobasigara ndi umwe mu Burundi ariko bijya bintu biragayitse sana ariko nawe nyene bijya bintu bagize sibyo kurumva n'abarundi kweli bijya bintu abarundi kweli oya sabarundi bijya bintu navyo bogira nabyo ngo nabyonzi abarundi gusa rero bijya bagira sibyo kuko bamenye navyo bogira ariko namba dufise abantu nkabajya dufite ababara nabo bava hayi twaba tubafise ino natwe tuzobahaguruki habibi come to Burundi habibi come to Burundi naho tubatereka guys uri kurumva rero ni ibintu umuntu bakwiye kumenya akamenya n'ukuntu avyitwaramo Stacey ariko ku rundi ruhande bakavuga bati inakwa ni tabia ya muntu n'ingeso ngo kandi na shetani ngo yateye cyane ugasanga Stacey akagendana n'umugabo wundi hayu kama ni bwana wa mtu presentation tunaendea hemo au kama ni bwana wa mtu niulize mambo yangu mambo yako si kama hayo sio unaona suko buzima bayemo ga Stacey ni bakuduraga rero I'm single na sitaki wa kunitafuta sitaki sasa anagumuka sasa jewe nababwiye yagumutse nagumutse sasa pakikuja habibi come to Dubai sitaki sitaki hautaki unajibakilia hapo nguma kandi ndio byiza cyane none ukora ibiki ubonye Stacey anacheka atambia kazi anafanya jua anajua pesa atubwira kazi akora Stacey basi ubukora iki Stacey ngori iki ntukiririmba ntukigira ariya muri sinzi ucuruza iki amavuta wallahi sasa mbona cheka muzizi mushore ndacuruza amavuta ndakukura twege oya ni kintu ucuruza iki Stacey wala birisha ndava makofi nini tunasema mngako churuza amavuta kwa vyumva indirimbo yeruka gushikana 1 million ya Kirikuna Double J urayizi yitwa gute ibisusu baririmba gute ahoda ucuruza iki Stacey amavuta ibisusu naho nyene amavuta yiki ibisusu yaksa niyo naringene Iwaksa naringene kwa ishirako Stacey yarandikiye jana ati Beni jenda naza amavuta ya nana uzobwira shirawe aze kushora javuga ati uyu wanje ari kwije peti yako mulete tumuone Beni namba yikwije ayo mavuta udanaza gutera Stacey ayo mavuta ndaza kubwira Nigoro kutenzake kandi yongeza uzoibana hakebe ndaduza amavuta abantu b'Imana amavuta kandi amavuta ibisusu n'amavuta y'abantu bari birabura nkanje gusa kamkorogo kamix wallahi rero ndatangaje uzogende basi kuri account ya Bitokura ko tajosangaye nimero zanje nimero ziwawe za Stacey da wakala kama zimaga wakala Bitokura najuana sasa nane wezogenda canke ndaza kugira amavuta yitwa azoyibabyira cyangwa nzogenda kwa Bitoke mu yarabe kwa Bitoke ariko nyene guys uzogenda tuyarabe kuri inzenya ya Stacey gene kana Instagram yawe Stacey simeruse kono posting napenda TikTok sana TikTok ni TikTok kweli ni TikTok kwanza Stacey kwanza nanibagiye kwanza Instagram yawe twibutse Instagram yawe na page Facebook hamwe na TikTok ni kibazo cyaza kubaza aracheka ari nachuti ya bose naranyamvita wowe uranyamvita kwanza kandi urakene nachuti ya bose unyamvite muri Instagram tugirera kandi asiko nshuti yari mu bantu ba mbere baragaragaza guteza imbere umuziki wacu nyamubro ndamukunda sana big kandi ari peace sana
gusa Uramaze kumubona none wewe? natwereka isura yiwe Problem sasa. Jamwe ngo twahuriye mu isiti tumekutana wapi mimi na wewe bro afuzo nakutana ni bakarani aba mamasite afu banaenda mu makamera kwa jifuchika manani ngo ni bavyita gute igifaransa creativity ma creative nini creativity problem sasa abantu hapo dutuka nukuri kumara mubwire zerekana isura kandi uzamutumire Benish mu kiganiro Chuti ya bose asanzwe atari nga mu Burundi ariko tuzomenya byinshi kuri we nitwamutumira sivyo none asanzwe atari mu Burundi ari he none munareka baba mu Burundi ko twamaze kumumenya amaze gurira nko mu masite nk'inshuro amazingahe mura na wewe je na wewe washo usanga muhura cyo kumumenya yamutipe n'umubandi nawe ukora ibintu byiza kwera umubandi none muratiyerekana isura urazi gituma je nibaza ko atiyerekana isura nukubera yuko abona yuko abakora ivyiza bose baca baronka baheta ariko ni bien bujyanye hari ikintu yavuze ati isura yo wanje isura y'inwanje gari bari bamutumiye muri ya groupe B yari ariko aravuga bamubaze gituma terekana isura yiwe yavuze ati isura yanje siyo nkeneye ko nerekana ahubwo nkeneye ko bikorwa byanje byo bimenyekana so ako ndakeneye kubona isura yawe ndakuri mu beje basi benishoshan katala yashatongoza nilikatala ncha utokosha katala basi mimi naomba babangu chutia bose erekana iyo sura yawe basi ndakubone ndio kama ko beje de la capitale kikutana na fana Alvini Alvini wapi nukuri kwimara kiganiro gikurikira je tugerageza guza sesi Alvini kaje Alvini tukosiye turi babiri ku isi turi abada ntukomera kugenda na Alvini mama we dogo wimato Yo, I miss you. Akachamo gate kuri Alvini frame. Oh yeah, warurimbye gute wewe? Dogo. Fabilo. Fabilo dogo imatongo, Aje gute mukigani? You miss him. Jeni vugiye dogo imatongo. I miss you. I miss you. Now miss. Igigato kanu gato kumbe kuri Fabilo. Dogo imatongo. Dogo Mumekumamagara akazina kiwe tu. Love. Alvini. Kunyene twamadufaka na amani. Ndabikumbuye sana. Kandi arafaka sana. Ugena mu no tuzaturi kumimbere ya kamera arafaka sana mu bimera. Kandi atwo mukundana na Alvini muhuza sana. Oya, ugya ko naho twasigaye turi babiri. Nta mva. None Stacy ubunye barakufunza amaso cyo usanga muhuye na Alvini muri mu nzu. Muko totombi. Ya. Umuntu namukwa wira to. Nafuma nkora icaha nafuma nakubitikiye no ba Alvin bro anje kabisa oya ni nka wewe be yes benshi barabizi kandi ibyo byansi ibyo none Stacy da queen akiri mshawaye kukutongoza babiyuwe nikakukatara wese wo umusita wawe kutongoza gacumwemerera ibikunda sivyo none turavukana ndi muto yawe none bari Alvin muravukana hariho sanga baba papa baragiye bakarukuta biyu ariko Alvin yavuze ngo ntawo bavukana yirabura nkana Stacy beko utaragira umwana Stacy utaragira umwana kwa naragira umwana oyaza mie muniombeni zaye mtazazi una uzazi sina uzazi Mungu wangu karabari sina uzazi Beni ngiye kumuvyara rero very soon kare mujya cyamo mugaburira kabisa Jeffrey Mandeme ibintu byose bizosabwa kuri uwo mwana dore twavyaranye sha wakiropawe dore twavyaranye umuriyemeje tu oya Jeffrey Mandeme Stacy umuntu wese azovyarana na Stacy wowe wa mugabo wa Stacy jewe ebana linge ibiki byose pampers byose bindo ndauza nimba bitwara amahera yose nzofuma nja ebana umuntu muzuzi mwana ngira kivuka ni nka 5 saguye nta ngorane Jeffrey nzofuma nemera amafaranga yose tuzohembwa kuri steps ibyo none CK tuyahebera umubebe wa Stacy atazala sasa bakazana atazala nzovyara kweli wallahi kunkanira nuwa atatupa mtoto anaenda arenda atatupa mtoto anaenda wewe mie mtoto wangu jamwe wanje zobaje guhindura kila kintu cyo mu buzima bwanje mwana wanje zobayi zori proud
Special yani mtoto wako. guhera inda iza namara kuja kwa muganga gusa bakambira kariyo katata akana gato kariyo ubwo nyene umva ndaza muri interview nambaye muzigeri no paka mwibone paka yebuze barambira tigeze kumeza sinjo iya geze kumeza bayode abasi bagara nzomyerekana gusa umwana wanje vraiment nzobyara wallahi takuwa ni so romantique takuwa bien. Mungu tu nisaidie kabisa. Tampendaga sana kabisa. Yes, sisi ndakushimira cyane. Ibonekeze nk'agatipe keza kakabeje. Bamwe rwanda toza asa nka zisura pasono. No. Mwiza. Ariko James Bush. Sisi gerageza découvre umuhungu ari guya. Découvre umuhungu ari guya. Gerageza. Découvre umuhungu guya. Ben shopona niterai. Usaje nkunda bahungu bato bato. Bato bato, Ariko tari ba genre. Ukunda munini nka wewe. Oya nabanini ndabakunda. Nabaza bisitse akabaro umugabo wanje nabanini ndabakunda. Mwese mungana gutyo hostess. Nawe twese tungana gutyo onye hari kibazo cyo haba. Nangora. Kibazo kiri he. Tarizia fresh. Cool. Kumengo vyemeye na binabi. Okay. Chocolat. Guya rero agapo chocolat. Ndakunda gusaba inzobe. Tano so inzobe agapo chocolat bien. Ushaka rero papa w'umwana wanje. Azaga afite amba kwera do baby face wallahi. Baby face. Ugora kasura kagiye. Ndazi ko baba bakurikirana ari benshi. Ndaki ash uzo kuvuga ati njewe nda. Uzashorondera bene mukorana kigani ubivuge cyangwa unza akunyereye afu ndaha kigani goal kwanza kabisa boya mbili urujege kumurondera verse urumzo mu barase sindagushimira cyane Stacy akoze nawe yes verse urugiye kubazanira umuntu Stacy yarose umuntu bazobyarana umwana verse urugye ndamurondera kandi nzogerageza ibyo shoye byose yes kandi Stacy akubwira ati ubu ufise ibyo bintu asavye urubura umuntu muto n'amafaranga franga statuje do badaye sio njo Benedict kisha kila kitu. Mimi hapana, mimi nimeshakukataa, ndakutafutia mwingine. Kama Sikende sasa nikamleta. Sikeni mweusi mimi. Na Sikende. Ashalelepa umabeshusha mnenepesha. Yesu kuza sembeja kabiri gatari ndabashimira cyane ndakubona Stacy ndakwindi akageza bashagerageje kunwenza from. Stacy nagorwa kera from. Kandi sigakoresha ka iPhone from. Wetera. Ngibara abantu ngo bagufotore. Ngwali vini foto. Gusa usikangoresha ka iPhone. Ariko urakeneye iPhone. Ariko nkeneye iPhone. Please ndabasabye. Uzoma ka gift. Ariko Stacy je ndafite kibazo. Stacy byo wapata diaspora we. Wa nini? Ivi wengine wote washa alvila ipata, wale wote walipata, wewe mbona uyapata? Diaspora ni nini? Sio Murundi. Murundi basi mwenye anaishi nje. Sasa taerekana mwenye anaikara Kongo ni diaspora. Lakini mkongomani. Diaspora Murundi. Lakini Murundi. Sasa. Uyapata. Yale. Tuwata franga hapa naza kujitafuta na Murundi. Basi. Gusa nibu ba kwenyene. Canke wewe ntibakuona neza Stacy. Ntibambona neza. Niwihorereze vugundi munsi. Nasa kunda no mu diaspora naho ushaka kuvuga amajambo menshi. Ndibutse wa undi waka Krista. Umugarije w'intamba mu rugamba. Tuzosubira no gutaha tubabwire basi bagire bye Stacy basi. Urambeshe bivuga ko mbeshe. None wamwivye Krista no. Oya siwe vuga ko mbeshe. Ako abamichepu kwa yangu none ndakubazi nikurize sasa. None wewe kudadakia madede we. Chani basemi majini. Ko sister. Bella ni dadakia madede. Ule imekuwa ni ex wake wa zamani. Nafu wewe na madede. Mimi ni sister bro. Akikuja huko my bae is coming. Mashallah. Dadangu wasitukorofisha. Unafuraambia wasifanya nini? Wasitukorofisha. Welcome to Dubai. Habibi. Mwakoze cyane Ben. Ndagiye gusa mu muhanure Ben. Dusubire ku murongo. Uko dusuye ku murongo wallahi hojana meshi gukurikirana. Very soon. Tunaanza sasa tunaanzia leo. Kesho siya kufuata. Umiriza lazima ngiye kurondera ngiye kuhuza n'umusheri wawe. Umuntu wantumye. Ngiye kurondera. Ngiye kwemera kuba umukomisiyonere wanuzenye umuntu Stacy yantumye. Ngiye kumurondera. Umutima mwiza. Uzonshorera none. Taguchore. Azaza kugivya gusa. Mwana wa bifesi mungana muravyaragura nko kumenga bakwaga mu bagideni azaza kugideni nawe. None sindo nataka basi. Umwana amatara ngirangideni. Umwana agira n'umugabo. Nawe wanje.
ntaza bafise ububasha umwana uraza mubona ndakura kwa macho none wajaje atwaye isura hama atwaye isura y'umugabo papa wiwe n'ubu nini by'uwanje cyo cana kigiye mwibarabara tuzoronka foade iyo bayarankoye voilà yes reka tuvyitege tuzomona very soon umugabo wa Stacy sivyo none bakunze Step Media twagire bagire bye basirero Stacy bye